Shalom bwoko bw'Imana mwese abakunda igikorwa c'Imana n'abakunda gusenga mwese ndabahaye ikaze muri iki gitaramo c'amasengesho yo kuri no munsi w'Imana kuri no munsi aho turamutse tuduga tuja ku musozi w'Imana kugira ngo maze uwari we wese ayage na data Imana. Birakwiye yuko uyaga na data. Mwene data rero ndaguhaye ikaze muri iki kiganiro. Jewe ngiye gufatanya namwe aya masengesho, nitwa Abel Mbonimpa. None rero muri uku gusenga tugiye kwifashisha amajambo y'Imana turaba ukuntu umusavyi w'Imana Eliya imbere yuko aduzwa mu ijuru yakoze ibikorwa bikomeye cyane kugeza naho yageze ahantu aduga aja ku musozi w'Imana, umusozi w'ahantu hitwa Ihorebu. Aho hantu agezeyo yagiye afise amajambo yo kuyagana Imana. Dusome igitabo ca mbere c'Abami igihimba ca 19 maze dusome duhereye ku murongo w'icenda. Umutwe w'amajambo uravuga ngo Imana yiyerekera Eliya Ihorebu. Haleluya. Ashitseyo yinjira mu isenga abaho, maze ijambo ry'Uhoraho rimuza ko riramubaza riti, ukora iki hano ga Eliya? Mwene data, imbere yuko tubandanya, ijambo ry'Imana rirakubaza, wewe waduze ku musozi w'Imana wazanye umutwaro yuhe? Waje gukora iki? Imana irakwibarije, irashatse kukubaza waje gukora iki? Ni gihe cakuzanye. Mbega hari imitwaro ufise? None iyo mitwaro wazanye, iyo mitwaro yoyo mbega ni imitwaro bwoko ki? Mwene data, tugiye kuraba egome cane ikintu ca mbere nagira nkubwire nuko twozana umutima wiyoroheje, umutima uciye bugufi, umutima wemera kwihana, umutima wemera kwakira Yesu Kristo mu bugingo bwacu, maze tugaca bugufi tukaduga kuri uyu musozi duciye bugufi. Haleluya. Ku murongo w'icumi nawe arishura ati, nagize ishaka ryinshi ryawe Uhoraho Mana nyen'ingabo, kuko Abisirayeli bavuye mu isezerano ryawe bagahombagura ibicaniro vyawe, kandi bicishije inkota abavugishwa nawe. Ni jewe jenyene nsigaye, nanje nyene barangenza ngo banyice. Haleluya. Umva ico ukwiye kuduga ku musozi w'Imana utwaye. Ugomba gutwara amajambo udondagura ivyo wakoze, ukabwira Imana amajambo yoyinezera. None uno munsi nibiki udondagura wakoze, nibiki udondagura wavuze, nibiki vyiza wakoreye abantu, nibiki vyiza wakoreye Imana? Wotwara iki? Nigiki wogenda uvuga wirata imbere z'Imana uherutse gukora ciza cineza? Mbega hari abantu wasengeye? Mbega hari abantu wabwiye kwihana? Mbega hari abantu wabwiye ubutumwa? Mbega hari abantu wahanuriye ukabahanurira ivyiza? Mwene data, mbega hari aho ufise ishaka? Mbega hari uwo wamaze ibihe wisonzesha kugira ngo wisonzeshereze abantu kanaka kugira ngo nabo bakizwe, canke wisonzesheje ishengero? Hari igikorwa wakoze? Mbega wafashije iki? Wakoze iki? Eliya yatwaye amajambo agenda asigurira Imana ati, ivyo narabikoze, ariko ati abantu benshi barangwanije, ati nukuvuga abantu benshi barahonye, ati na jewe bariko barangenza ngo banyice. Mbese mu yandi majambo nuko Eliya yagiye ahungira ku Mana. None mbega uno munsi waje guhungira ku Mana? Mbega waje guhunga iki? Eliya yahunze Yezebeli, none wewe wahungiye kuri uno musozi. Ko waduze kuri uwo musozi rero uje guhunga iki? Uhunze iki? Eliya yahunze Yezebeli, nawe ugomba kuza uhunze bwa busambanyi, ugomba kuza uhunze ka kaboregwe, ugomba kuza uhunze gwa rusaku, ugomba kuza uhunze kwa gutinya corona, kwa gutinya ugasanga abantu bagendana ubwoba, ugomba kuza uhunze politike, ugomba kuza uhunze imigambwe, ugomba kuza uhunze ivyo kwishimira ivy'isi. Ivy'isi si vyo kwishimirwa. Ugomba kuza usize inyuma ibintu byose, hanyuma ugakurikira Yesu Kristo, ugahungira muri Yesu. Yesu rero arashaka ko umuhungirako. Ugomba kuza utaye bya bindi byose, hanyuma maze ukiyegurira umwami Yesu gusa. Haleluya. Umva ico Imana yamubariye. Yaramubwiye iti, aramwishura ati, sohoka uhagarare hanze ku musozi imbere yanje, jewe Uhoraho. Yarambwiye ati, sohoka, umunzani babanza gupime, ubanza uce ku gipimo,
babanze bagucishe ko umuriro. Pawulo yavuze ngo igikorwa cy'umuntu wese bazokigeza ico kirimwo. Banze urindire banze bagucishe ku munzani. Rero wewe waje ku musozi w'Imana, Imana igiye kubanza kugusuzuma, igucengeture, ikurabe yuko by'ukuri wazanye umutima wicishije bugufi, umutima wihanye. Haleluya. Ako kanya Uhoraho arahaca, maze haza umuyaga mwinshi w'igihuhuta usatagura imisozi, umenagura ibitandara imbere y'Uhoraho, ariko Uhoraho ntiyari muri uwo muyaga. Umviriza rero, Uhoraho yabanje kuzana umuyaga kugira ngo arabe. Wewe uduga ku musozi w'Imana, Shetani arazana ibigeragezo, canke Imana ikaza kugusuzuma. Umugabo ugasanga habaye ikibazo hagati we n'umukenyezi wiwe, umukenyezi agasanga habaye ikibazo hagati we n'umugabo wiwe. None mwene data, Imana irashaka kuza kuraba yuko ushikamye. None uciye wiruka, uciye uvuga ati birakarabaye, birakwiye, biraheze, singisubira ivy'Imana ndahevye, canke kwa kubaga urugo, za nshingano z'urugo ndataye. Wumva Imana uza kuyibwira iki muri aya masengesho? Wumva Imana uza kuyibwira iki ko ari kibazo? Umuyaga, igihuhusi, isuri rasuriranya, nawe ugaca usenyura inzu. Ntumva yuko arakamaramaza, uri kuramaramarira imbere y'Imana kubera yuko waduze ku musozi umaramaye, uri kurazana amajambo atariyo. Imana ntishaka abantu basenyurwa n'umuyaga. Imana ishaka abantu bahagarara bakema. Uko niko abantu baduga ku musozi w'Imana. Ngo ariko Uhoraho ntiyari muri uwo muyaga. Erega ndagira nkubwire yuko ibigeragezo uri kuracamwo sivyo biguhitana. Ntuce wibaza yuko ari bije kugukuraho, nibije kukugeza ngo birabe ukwizera kwawe. Shikama rero, ushira amanga, woye gutinya, kuko uwo muyaga urimwo cankwe ico gihuhusi urimwo kizokama, kizohita, hanyuma ubandanye urugendo. Haleluya. Umuyaga uciye, habaho gutigita kw'isi, ariko Uhoraho ntiyari muri uko gutigita. No kuvuga wa muyaga uvuyeho habaye gutigita isi iragigima. Hari abantu benshi bashikirwa n'imitwaro n'imizigo ibarusha, ibaremereye, ugasanga muri ico gihe barabuze iyo baja niyo bava, barabuze iyo bacira nayo bamera, bagatangura gutana kw'ishavu no gutana kw'ibirakwe. Yarakijijwe ugasanga yaguye. Mwene data, ihangane, turiko turaduga ku musozi w'Imana. Umurongo wa 12, isi irangije gutigita, habaho umuriro, ariko Uhoraho ntiyari muri uwo muriro. Umva, ica gatatu haje umuriro. Umuriro ni iki? N'ibigeragezo. Umuriro ni iki? Ni ingorane. Umuriro ni iki? Ni ibintu biza mbese kugira ngo bize kuraba ngo wa muriro uzobigeza ico birimwo. Umuriro uraza kugira ngo usuzume, urabe ko kwa kwizera kwawe guhagaze. Shadraka na Meshaki na Abedunego baracishijwe mu muriro kugira ngo Imana ibasuzume, irabe ko vy'ukuri vyabavuga, vya bindi bavuga ko ari vy'ukuri, yuko bayikunda kandi bayisenga. None wewe rero waduze ku musozi w'Imana, Imana iragomba kugira ngo igusuzume, irabe vy'ukuri ko uduze uyikunda, uyishaka. Erega abantu bazoja mu ijuru, Imana irabasuzuma ikaraba ko baje kuyirondera bayikunda kandi bayishaka. Nico gituma rero Imana yakoze ivyo. Hanyuma y'uwo muriro haza agacerere. Haleluya. Inyuma y'ivyo bitatu haje icakane, haza agacerere. Wewe rero waduze ku musozi w'Imana, hwekera, tekana, mpore, rema, Yesu ari kumwe nawe. Ya mitwaro yawe yose Yesu arayakiriye. Vya bikuremerana, vya bikugora byose Yesu aravyakiriye. Ijambo ry'Imana ravuga riti, nimuze kuri je mwese abarushe n'abaremerewe, ndabaruhura. Haleluya. Yesu aguteguriye uburuhukiro bw'isabato igenewe abantu b'Imana. Aguteguriye uburuhukiro bw'isabato. Iyo sabato Yesu aragomba ko abantu baruhuka. Yesu aragomba ko abantu batekana. Nawe tekana, ugira amahoro mu mutima. Yesu ari kumwe nawe. Umurongo wa 13, maze Eliya akumvisa ku gacerere, yipfuka umutamana wiwe mu maso, arasohoka ahagarara ku muryango w'iryo senga. Haleluya. Imana ihabwe icubahiro. Eliya ntiyasenywe n'umuyaga. Urabona Eliya yarashikamye. Eliya ntiyasenywe na wa muriro. Eliya ntiyasenywe na ya nyamugigima. Ahubwo Eliya acumva agahwekere, acumva agacerere, yaciye avuga ati, ngiye ico nashaka, Imana iraje. Haleluya.
Imana iramvugishije, Imana iranganirije, Imana yo naje kugendera. Nawe mwene data waje kugendera Imana kuri uno musozi, none hari ubwo witeguye ko Imana iza kukuzanira agacerere n'agahwekere. Ndagira ngo ubwire ngo utekane, uticaha, usezere ibicumuro, usezere ibigabitanyo, maze wongere guhwekerera imbere z'Imana. Hwekera mwene data. Imana ishaka abantu bahwekera, ntishaka abantu batukana, ntishaka abantu baharira, ntishaka abantu bazana amahane. Imana ishaka abantu batekereje, abantu bihangana, abantu birinda, abantu biyeza. Eliya rero amaze kukumva ku gacerere, aca arasohoka. Haleluya! Ahagarara ku muryango w'iryo senga ati ndumvise Imana. Ako kanya rero turabe dukomeze. Haza ijwi rimubaza riti ukora iki hano ga Eliya? Imana isubiriye rero kuza kumubaza bya bindi. Mwene data, umutwaro wazanye kuri uyu musozi, ugomba kumva ko uwo mutwaro ari umutwaro ukubabaje kandi yuko ugomba kuwukira. Rero ushaka gukira ingwara arayirata. Ni wa mutwaro rero Eliya agira asubiremwo ya majambo, ayasubiremwo kwa kundi nyene. Nawe uci utangura kwibaza amajambo wazanye mbega nayahe, kugira ngo ayo majambo nawe wumve ayufise, wumve imitwaro ufise. Tega amatwi wumve umutwaro Eliya yari afise. Asubiramwo bimwe yavuze mbere, aravuga ati, arishura ati nagize ishaka ryinshi ryawe Uhoraho Mana nye n'ingabo, kuko Abisirayeli bavuye mu isezerano ryawe bagahomvagura ibicaniro byawe, kandi bicishije inkota abavugishwa nawe. Ni jewe jenyene nsigaye, nanje nyene barangenza ngo banyice. Mwene data, umva, Eliya yarafise agahinda. Eliya bariko barashaka kugira ngo bamwice, bamuhora gukorera Imana. Niwe muvugishwa wenyene yakora ku mugaragaro. Abandi bose bari mu masenga, bari mu binogo, bari mu byo bari bihishije. Mwene data, none wowe umaze gukora iki kugira ngo wiyamirize Ahabu, kugira ngo wiyamirize Yezebeli? Nibiki maze gukora? Haraho wowe umaze kuja habona ngo usemerere wiyamirize amabi arimo arakorerwa ngaha ku isi? Mwene data, Imana ishaka abantu bavugira ku ruhame, bavugira ahagaragara ku ruhame, ku mugaragaro, biyamirize banke icaha. Haraho ubwo wowe umaze kwanka icaha kugeza aho uhangana na Yezebeli mumaze guhangana, uzoba ugeze ku rwego rwo kwiyamiriza icaha. Rero uhagurukiye uhangane na Yezebeli. Tugiye gusenga Imana muri kano kanya. Twamaze gushika ku musozi w'Imana. Mwene data, uce bugufi maze urondera ahantu hatekanye, hagahwekere, hameze neza, hanyuma twambaze iyo mwijuru. Wewe nanje tugiye gusenga. Uzane imitwaro yawe yose. Imbere ya byose ndakeneye ko umutima wawe uwuzana, nanje nzane umutima wanje, hanyuma tuwushire ku gicaniro, maze twese tube ibimazi bizima byera. Muri kano kanya tugiye kuyagana Imana muri ano masengesho. Mwene data, ndakuraritse kugira ngo witegure, nanje nitegure, hanyuma tuduge ku musozi w'Imana. Haleluya! Wera Mana Data wa twese uri mu ijuru, ugira neza, ugororoka, ndagushimiye, ndagukengurukiye Mwami Imana yacu. Utugiriye neza, utugiriye ubuntu. Turagiriwe ubuntu Mwami kubona twongeye gushika kuri uno musozi. Uyu ni umusozi mwiza, uyu ni umusozi w'igikundiro, uyu ni umusozi w'ivyishimo, uyu ni umusozi wuzuyemwo amahoro. Yesu, ndagushimiye yuko uduhamagaye. Uravuze ati nimuze kuri jewe mwese abarushe n'abaremerewe, ndabaruhura. Ndasengeye ubugingo bwanje Mwami, ndasabye gukira no gukizwa no kwezwa no gutunganywa, ndasabye kubabarirwa ibyaha byanje byose Mwami. Ndaje kuri uno musozi Mwami, ndaje nzanye imitwaro yanje yose Mwami, nzanye n'imitwaro ya bene data. Ndasengeye Mwami wanje abihana, umuntu wese ariko arihana. Yesu Kristo ndamukuzaniye, ndamukweretse Mwami, ndakweretse uyu mugabo ariko arihana, ariko aratura imitwaro yo kugira ngo asengerwe. Ndamuzanye kugira ngo wakire imitwaro yiwe. Akira Mwami Yesu imitwaro yiwe mu izina rya Yesu. Yesu Uhoraho, ndasengeye umwigeme Mwami wanje Yesu,
ariko arihana yatura icaha ciwe. Ndamuzaniye imitwaro yowe yose mwami, isengerwe kandi yose yakigwe, maze aremurwe imitwaro yiwe mu izina rya Yesu Kristo. Maze mwami wandike amazina yiwe mu gitabo cy'ubugingo cyawe mwagazi w'intama atanze ku kimazi uhereye kure mwa kwisi. Mwami ndasengeye umukenyezi ariko arasenga atabaza atakamba, ariko arihana, ariko araboroga, yagendeye mu mitwaro y'ibintu byinshi, afise ingorane nyinshi, imitwaro mwami Yesu bimwe umuntu yobidondagura, ibindi ugasanga mbere ni byinshi. Yesu ni mitwaro ivuna. Ndasengeye umukenyezi mwami umuhe kurangamiza, yongere kuraba umusaraba, yongere kuraba Yesu, maze Yesu wongere kumwakirira imitwaro yiwe yose. Haleluya, ndagushimiye mwami. Haleluya, mukenyezi uraremuruwe, remuruka, bohoka, kira mu izina rya Yesu. Imitwaro yawe yose urayikijijwe, urakijijwe, bohoka, bohoka. Raba Yesu ku musaraba, Yesu yarakubambiwe, kandi none uno munsi Yesu yarapfuye arazuka, avyagiye mu ijuru ari buryo bw'Imana. Rero aragukijije imitwaro yawe yose. Urakoze mwami, ndagushimiye mwami ku bantu bose bariko baratura imitwaro. Ndasengeye abasore, ndasengeye umusore arimo aratura umutwaro, ndasengeye umusore mwami ndamukuzaniye kugira ngo Yesu ongere kwakira imitwaro yiwe, ariko arihana mwami, nta na kimwe agomba kwisigariza. Ndasabye mwami ngo wumve gusenga kwiwe, ndamusengeye ndamusabira yuko data buje imitwaro yiwe yose yoyiharirwa akayibabarirwa. Musore urahariwe, musore urababariwe, uragendewe. Yesu arakemuye imitwaro yawe, Yesu arakemuye ibibazo byawe byose. Urakoze Mana, ndabigushimiye mwami. Haleluya, igikenewe hasigaye kwatura no kwemangira Kristo no kumuvugira no kumwamamariza. Haleluya, kugira ngo izina rya Yesu Kristo rihabwe icubahiro kandi ubwami bwiwe busasagare kandi bukwire hose. Urakoze Mana. Muri kano kanya reka dusengere abantu bakeneye inkomezi. Mwene data wifuza inkomezi muri Kristo, wifuza ububasha bwo kunesha icaha, bwo kunesha ibigeragezo, wewe wahuye n'ibibazo bikanka yuko ubivamwo, muri kano kanya tugiye gusengana rino sengesho. Data wa twese uri mu ijuru, ndagusabye kugira ngo suko ubushobozi kuri uyu mwene data, uyu mukenyezi mwami yahuye n'ibibazo kuva imyaka yose yakaciyeho, yagiye ahura n'ibigeragezo bikanka yuko abivamwo. Ndamusabiye inkomezi, ndamusabiye gutsinda, ndamusabiye kunesha, ndamusabiye guhagarara shikamye, ahagarare mwami Yesu mu kibanza wamushizemo, agihagararemwo. Yesu azigame ikibitsanyo ciza wamubikije gushika kuri wa musi. Yesu umuhe kugaba, ntihagire umutwara igitsibo namba. Mwami wanje Yesu ndasengeye umugabo kugira ngo umuhe kugaba, umuhe ubushobozi, umuhe kwambara ibirwanishwa byo mu kuryo n'ibyo mu kubamfu, umuhe kunigana na shetani n'ibyaha n'ivyisi no kubinesha mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mana. Yesu ndasabiye umwigeme inkomezi n'imbaraga n'ububasha n'ubushobozi kugira ngo umwongere ubushobozi bwo gusenga. Yesu yasenga yongerwa inkomezi, yasenga yumve ko hagaze mu bubasha mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze gitandara, urakoze Mana, nuhabwe icubahiro Yesu. Ndabigushimiye Data, urakoze kubikoze mwami Yesu, nuhabwe icubahiro. Muri kano kanya tugiye gusengera umuntu wese yifuza kwezwa. Wewe wifuza kwezwa, uragomba kuza imbere y'Imana wejejwe, uragomba kuza imbere z'Imana utari mu buryarya canke ubugunge. Wewe wifuza kwezwa kugira ngo uzobone Imana, urazi ko utejejwe atazoja mu ijuru, atazobona Imana. Imana ntibana n'umunyabyaha. Mwene data, muri kano kanya giye kugufasha gusenga, dufatanye iri sengesho maze twese tuje imbere z'Imana kugira ngo dusengere uyu mutwaro wo kwezwa. Abantu benshi barakeneye kwezwa, abantu benshi barakeneye gutunganywa. Rero reka dusabe kugira ngo wezwe mu mpwemu no mukuri. Haleluya. Data wa twese mwami w'abami, ndagushima mwami ko ari wewe weza kandi utunganya. Ndasengeye umusavyi wawe umuhe kwezwa, umwogeshe ezobu maze umweze arera derere ndetse kurusha uko sheregiyera. Yesu Kristo mugenderere, musuke kumwuhagiro, ibyaha byiwe bihanagurwe. Yesu muhe gutungana, Yesu muhe kwezwa. Kwezwa bisobanurwa guta icaha, gusezera icaha. Icaha nakaha, nigisa n'icaha. Ikintu cyose kimuburagiza, kikamuburabuza,
kikamubuza gutumbera, kikamubuza kubandanya, ndakiranduje mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya. Mwene data niwezwe, wewe ufise ishaka ryo kuraga ubwami bwo mu ijuru, niwakire kwezwa, niwakire gukizwa neza, niwinjire muri Yesu ntuvemwo, ubandanye ugumemwo kandi ukomeze utsimbatare muri Yesu, maze uce bugufi muri Yesu. Yesu niwe ntsinzi kuri wewe, Yesu niwe bubasha, Yesu niwe nkomezi. Yesu umwakire maze akuhagirisha amaraso yiwe. Yesu ndagushima ko ari wewe weza kandi ari utunganya, kandi ugirira neza abasavyi bawe muri kano kanya. Mwami ngushime nkenguruka kubw'abantu bariko barezwa. Haleluya, urakoze Mana. Muri kano kanya tugiye gusengera umuntu byanse ko aharira, yahereye kera agoma yidoga, agoma yidodomba. None mwene data, ndagira nkubwire yuko udashobora kuzoja mu ijuru utaraharira. Ugomba guharira. Umuntu wese uziye ko yakugiriye nabi ukamuharira, hanyuma amara kumuharira ugaca utangura kumusengera, ukamusengera, umusabira ijuru, umusabira kuzoja mu ijuru, umusabira gukizwa, umusabira kwihana. Umusengere, utangure gusengera abantu. Haleluya. Abantu bose bakugiriye nabi ubasengere. Hanyuma rero tugiye gusengera umuntu wese yumva ko yipfuza gutanga imbabazi mu mutima kandi yumva ko agiye kudohoka ku caha. Tugiye kumusengera rero, mwese muze dushambajwe hejuru dufatanye gusengera uwo muntu. Haleluya. Mwami ndakweretse umuntu byananiye yuko yoharira, ndamuzanye imbere zawe Yesu, ndamukwingingiye kugira ngo data wuja wongere kumwakira, maze Mwami umutima wiwe wongere kuwufata, maze uwuhingure, uwuvugutire Mwami Yesu, kugira ngo umuhe guharira Yesu, kuko tuzi neza yuko udahariye nawe atazoharirwa. Mwami Yesu, kuko ingungiro umugeramwo ariyo muzogererwamwo namwe, kandi umuntu wese ngo azokuzurizwa muco yateze. Yesu, ku byo mugomba ko abantu babagirira ngo ariko mugirira abandi namwe. Yesu, ndasengeye umuntu kugira ngo yongere kwihana, yongere data guharira, ahebere imyenda abamugiriye nabi nk'uko natwe twahariwe imyenda yacu. Yesu urakoze, urakoze Mwami, ndabigushimiye. Mwene data wongere guharira, wongere guheba, wongere guheba imyenda abantu bagufitiye, wumve yuko uyibahariye mu izina rya Yesu. Heba, harira, heba, harira, kuko mu ijuru hari ubutunzi, mu ijuru hari ibyiza, dufise amahirwe mu ijuru. Mu ijuru hari inzu zitazoshira, mu ijuru hari ubwami butazoshira, mu ijuru hari ubugingo budashira, mu ijuru hari kubaho ibihe byose. Rero heba, uhebere umuntu wese ibibi yagukoreye, umubabarire kandi mbere umuvugishe, umuganirize, hanyuma umugendere, umuramutse, umuha amahoro. Ndabigushimiye, ndashimye Yesu. Yesu ntabwo icubari ko ari ubohoye, urabohoye umuntu, urakijije umuntu, urakijije umuntu Mwami Yesu Kristo. Ndabigushimiye Mwami. Haleluya, urakoze data, nuhabwe icubahiro, izina ryawe rihabwe icubahiro. Muri kano kanya tugiye gushira amajwi hejuru dusengera abantu bubatse n'ingo zabo, n'abantu bose bafise imitwaro mu ngo zabo. Tubasengere kugira ngo bagire kubaka rugume, ingo zabo zubakwe mu mahoro kandi bakomeze kuzigamwa no kurindwa mu izina rya Yesu. Dusenga Imana. Wera wo mu ijuru Mwami Yesu Kristo, ndagushimiye data wa twese, Mwami usumba byose. Ndakweretse uru rugo Mwami uruzane amahoro, urugo Mwami uruzane imigisha, uru rugo Mwami uruzane inzuzi z'amazi y'ubugingo zongere gutemba. Mwami Yesu, turabona ingo nyinshi zahukanye, turabona ingo nyinshi zasambutse biturutse Mwami Yesu Kristo no gusamara n'uburangare. Mwami Yesu, ndasabye kugira ngo bongere data buja kugira ukwiyumvira no kwisuzuma, maze bongere kuraba aho ingo zabo zatumye byononekara, aha ikintu catumye ingo zabo zononekara, hanyuma Mwami bahindukire, maze bongere gufata inzira nziza yo kwihana no gukizwa, yo kubabariranira. Umugabo yongere kubarira umukenyezi wiwe, umukenyezi yongere kubabarira umugabo wiwe. Yesu, bongere kubasabana imbabazi, bongere kwicara hamwe bakemura ibibazo. Haleluya. Yegome Mwami, urakoze kubikoze. Mukenyezi genda wige guharira, wige no gusaba imbabazi umugabo wawe. Mugabo genda wige gusaba imbabazi kandi wige no guharira. Haleluya. Maze uhereye none ubwire uwo mwubakanye ati mbabarira, ubwire uwo mwubakanye ati ndaguhariye. Uko niko muzoshobora kunagura umubano wanyu, impeta yanyu ikamera neza, maze hakaza ubutungane, hakaza amahoro mu rugo. Muzosanga hari itara ryaka, muzosanga mutwenga, munezerewe, Mwama muhimbawe. Mbere muzogira gutya musange mwari yimishije imigisha mu rugo, kuko iyo Mwama mushavuye murakaye muba muriko muri kwegera, ariko iyo mutwenga mukanezerwa muco uca usanga mwibereye nko muri paradiso y'Imana. Nico gituma mugabo mukenyezi ndagusengeye kugira ngo guhera uyu munsi
uwo mwuka w'umudayimoni, ako karonda k'ibyaha gasohoke kavemwo mu izina rya Yesu. Uhereye none utangure kubicare mugisha, utangure kuvugana neza n'uwo mwubakanye. Mwami ndatunumuje umudayimoni ateze urwanko, ateze ishari muri uyu muryango, ndirukanye mu izina rya Yesu. Shetani atogira ububasha, ntaze asubire kuza ishetani y'amahembe iza kuza kutembera muri uru rugo. Wa shetani newe ndagusohoye, yo wa shetani we ndakwirukanye. Shetani y'ubusambanyi ndayirukanye, shetani y'amangetengete yo mw'isi ndayisohoje muri uru rugo mu izina rya Yesu. Shetani sohoka, ndagusohoye, ndakwirukanye. Teshute, utekere, ugende mazima yongo. Ingo nyinshi wasambuje muri kano kanya ndugaje ntagire urundi rugo rusira gusambuka mu ngo z'abakristo. Ndatangirije abakristo, nimube magabo, nimube maso, mugabe, mubere maso ubugingo bwanyu, mubere maso agakiza mwahawe, mubere maso urugo mwahawe mu izina rya Yesu. Hagarara mushikamye, ntimugasubire kwemera umwansi abaca mu ryahumye mu izina rya Yesu. Ndatuntumuje umudayimoni atera ingo, agatera bubatse, ndamusohoje. Ewa shetani we ugende burundu guhera iyi saha muri uru rugo, ntugasubire kuruzamwo, ntugasubire kurugarukamwo. Birarangiye, biraheze. Mushinge itegeko ry'Imana, muvuge muti guhera uyu munsi urugo rugiye kuyoborwa na Bibiliya, urugo rugiye kuyoborwa n'amasengesho, urugo rugiye kuyoborwa no kuyaga iby'Imana gusa, maze muze murabe yuko inzuzi z'amazi y'ubugingo zitazotemba, maze urugo rwanyu rukabamwo amahoro. Haleluya, urakoze Mana. Mwami ndashengeye izi nkumi, ndasabiye Mwami abakobwa bongere databuja kurondera mu nyonga hawe Yesu. Iyo baje ku musozi wawe, mbega baba baje by'ukuri, baje bakurondera. Ndasaba Mwami kugira ngo uyu mwigeme yaduze ku musozi yumve ko ariko arakurondera by'ukuri, atari kumva yuko ariko ararondera iby'isi, atari kumva yuko yitwararika iby'isi. Erega iby'isi n'abisi barabironka, n'abisi barabihabwa, ariko ndasengeye umwigeme abanze yitwararika iby'ubwami bw'Imana no kugororoka. Mwigeme birakwiye kubanza kugororoka, birakwiye kubanza kumva yuko iby'isi ubitaye, ubishize inyuma. Rondera Yesu niwe azogukiza, Yesu niwe azoguha ibyo byose wifuza. Banza umuhe umutima wawe wose, hanyuma uhinduke mu izina rya Yesu Kristo, maze wibonere ibyiza n'ibitangaza by'Imana. Haleluya. Jambo ry'Imana riravuga ngo hahirwa abafise inzara n'inyota byo kugororoka, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Mu izina rya Yesu Kristo ndagira ngo nsengere uyu musore, wa musore ca bugufi, wihane, maze usabe Imana ikigongwe, usabe kubabarirwa, maze wicishe bugufi uri munsi y'ubushobozi bw'Imana, nayo nizoshobora kukwishura n'ibibazo byawe byose ufise, izobikemura. Ukwiye kubanza kwiha Umwami Yesu nk'umuntu azutse mu bapfuye, wikangure umene nk'umuntu avuye mu itiro, hanyuma uzanzamuke, maze ute akabi, wirukana abadayimoni bari impande yawe mu izina rya Yesu. Oh haleluya. Mwami ndasengeye umusore kugira ngo umuhe kuvugutirwa no kwezwa, umuhe kunaguka, umuhe kwirukana imyuka mibiri hampande yiwe. Ndirukanye imyuka mibiri hampande yiwe iriko iramuzunguruka, abadayimoni bariko barakuzunguruka, ndabasohoje, ndabirukanye, nibateshwe bate mu izina rya Yesu, batazosubira kukuzako. Guhera iyi saha tangura kugenda na Bibiliya, usome imirongo, usome ijambo ry'Imana, kandi uririmbe, utazire wibere mu masengesho. Senga, augmenter la prière dans ta vie tous les jours. Yesu ndamusengeye kugira ngo yongere kuvugutirwa, yongere kunaguka mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya. Muri kano kanya mumfashe dusengera ibyaha byananiranye. Hari abantu benshi bafise ibyaha byanse ko bihana, mbere kugeza n'ubu basenze ariko bikaba byaranse kubavako, byabaye nk'ubwome. Reka dusabe amaraso ya Yesu Kristo kugira ngo aba bantu baharigwe kandi bozwe ibyaha, bihanagurike burundu. Guhera iyi saha ntibizosubire kugaruka. Mumfashe tuduze amajwi, maze tuje imbere z'Imana, hanyuma twirukane uyu mudayimoni mu izina rya Yesu. Abantu bakoze ibyaha bakaguma babisubiramwo, bakihana bikanka, birakwiye yuko tubagira mu imbere z'Imana, tubagire ku mavi. Ndagira ngo nkurarike yewe, ja imbere z'Imana, nawe ufise umutwaro wananiranye, aka nakanya kawe urahire usezerane imbere z'Imana, uvuga ati Mana ndasezeranye guhera iyi saha singisubira kwikinisha
mu izina rya Yesu ndabitaye ndabisezeye ndabitaye nk'utumwavu uyu n'umwavu uyu n'umucafu uyu n'umwanda mu izina rya Yesu nzosubira kwikinisha wewe wazingamijwe n'ubusambanyi ndagusengeye ndakubwiye nti sezera usezera icacu ubusambanyi kandi ukirandurane n'imizi mu izina rya Yesu guhera isaha ntugasubire gusambana nk'uko Yesu Kristo yabwiye wa mugore ati urahariwe icaha cawe guhera uno munsi genda ntugasubire gukora icaha rero nawe wewe mugabo wewe musore wewe mwigeme mukenyezi aho uri hose wumve yuko Imana ikubwiye ngo ntugasubire gukora icaha rero guhera isaha ucusezera ucuta kabi hanyuma ubicari mugisha ngiye kugusengera maze nawe wongere gupfuka amahuri maze wambaze iyo mu ijuru usaba Imana ikubabarire ikugendere ikugirire neza ikuhagire mu izina rya Yesu Kristo. Mana data wa twese ndasengeye umuntu ndamukuzaniye imbere zawe uramuzi uramubona uramusobanukiwe ndamushize mu biganza byawe kugira ngo ikicaha chance kumuvako ndagituntumuje mu izina rya Yesu. Mudayimoni yicaye kuri icyo caha ndakwirukanye ndamwirukanye dayimoni sohoka dayimoni yo kwikinisha ndakwirukanye dayimoni y'ubusambanyi sohoka guhera isaha ntugasubire kugaruka urasezeye teshute hunga mu izina rya Yesu Kristo. Ewe dayimoni y'ubusambanyi dayimoni wakaboregwe ndakwirukanye mu izina rya Yesu. Dayimoni yo kunywa itabi mu izina rya Yesu we wazigirijwe n'itabi saba Imana ikweze ikugendere maze iguhe umutima musha maze wongere kubicare mugisha mu izina rya Yesu. Hagarara ushikamye. Haleluya. Urakoze Mana yacu. Muri kano kanya tugiye gusengera abantu bagwaye. Muntu ugwaye ufate ushira ikiganza aho babara hanyuma maze uca imbere z'Imana wizere kandi umenye ko Yesu ari kumwe natwe. Yesu yari ari hano ku bantu mwese muri kuri randevu yo kuduga kuri no musozi mugiye gusengerwa ingwara zose maze zikire mu izina rya Yesu. Data wa twese mwami ndasengera abagwaye bose mwami Yesu ndagushima ndibuka yuko kuri ca kirengazuba wagendukiza abagwaye bakuzaniye abantu bose bagwaye warabakiza bose mwami Yesu Kristo. Ndagushima mwami kubw'abantu bose ubugwayi bwabo ndabasengeye ndabazanye imbere zawe mwami Yesu wongere kubakorera operation kuvura no gukiza mwami Yesu gendera mu bitaro mwami hajya ahantu ujya mu kenyeza arwaye ari mu bitaro mwami agwaye abadayimoni bamutera kwiruka ndamusengeye ndamusabira gukira mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Yesu wongere ukora igitangaza maze umuzamure maze ukuze ihembe ry'agakiza kiwe maze utume Yesu yongera kuba umuntu yongera kuvuga yongera kurera abana yongera kurera ibibondo yongera mwami Yesu kurera gutunga urugo mu izina rya Yesu. Yesu wongere kumugenderera mwami wanje Yesu ndasengeye wa mwana Yesu uyu mwana ndamushize mu biganza byawe utuntu muri abadayimoni basigaye muri we banse kumuvamwo bavemwo n'umudayimoni asigaye uwo ari we wese asigaye Yesu ubumuga bwose busigaye ndabukujemo mu izina rya Yesu. Yesu mukize Yesu muhingure Yesu muzigame Yesu mugirire neza gendera mwami abavyeyi ubahe kwizera ubahe kuzigamwa no kurindwa Yesu ndasabye kugira ngo bajya barozi batsindwe mu izina rya Yesu. Abarozi bose barozi abantu baratsinzwe bantu mwese mwariye uburozi canke mwarozwe bakabasukamwe ibidayimoni muri kano kanya byose birasenzwe birirukanywe ndabitongoje ndabituriye mu izina rya Yesu. Abadayimoni b'abarozi ndabaturiye mu izina rya Yesu nibasubiri wabo nibagende nibazogaruke mu izina rya Yesu. Guhera isaha umuntu wese ari muri groupe b'amaso hagarara ushikamye shikama komeza rema komeza bandanya komeza urugendo kandi ukomeze ushishikare ntunyiganyige Yesu ari kumwe nawe. Ndagushima mwami ku bantu barwaye intandara bariko barakira muntu urwaye intandara wizere Yesu aragukijije mu izina rya Yesu. Intandara zirahunze mu izina rya Yesu. Dusengera umuntu arwaye malaria muntu urwaye malaria ukire mu izina rya Yesu. Yesu n'umuganga Yesu n'afise ibinini biruta ibinini byo mwisi kuko Yesu n'umuganga aravura original afise ubuganga original aravura kandi arakiza. Wowe urwaye malaria nukire mu izina rya Yesu. Turasenge umuntu arwaye sida irahunze mu izina rya Yesu. Abantu bagwaye sida mwese nimwizere Yesu arabakijije mu izina rya Yesu. Umuntu arwaye ikisukari diabete ndagusengeye kugira ngo ukire mu izina rya Yesu. Umuntu arwaye diabete ukwiye kumva ko wizeye kandi wizere ko Yesu akiza mu izina rya Yesu. Umuntu arwaye kanseri
ndamusabiye gukira mu izina rya Yesu. Ingwara za kanseri zirakira maze umuntu agasura kuba mushasha agasura gukira mu izina rya Yesu. Urakoze Mana yo mwijuru. Ndasengeye umuntu agwaye amaguru, Yesu amaguru, umuntu agwaye rheumatisme ndamusengeye kugira ngo rheumatisme ikire mu izina rya Yesu Kristo. Arthritis ikire mu izina rya Yesu. Umuntu afise handicap, afise ubumuga, ndamusengeye ndamusabira gukira, ubumuga burahunze mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengeye umuntu w'ubumuga, umuntu w'ikimuga uri hose wahitanye umugongo, nuko niwongere kugira umugongo wemutse mu izina rya Yesu Kristo. Abagwaye amatwi mwongere kumva mu izina rya Yesu. Abahumya amaso, abagwaye amaso mwese mukore ku maso maze mukire. Hari ubushobozi bwo kuvura no gukiza, hari ubuganga. Yesu arimo aravura, Yesu arimo arazunguruka hirya no hino gukiza abantu bamwizeye. Wowe wizeye ugiye gukira, wowe wizeye, wowe umva wizeye by'ukuri. Kwizera no kuvuga ngo ubanza gutunganya ubugingo bwawe ukiyeza ukitunganya. Umuntu wese atacaha afise mu mutima agiye gukira icaha, agiye gukira n'ingwara mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushima Mana, ndagushima Mwami ko ugiye kugendera uyu mwigeme Mwami Yesu uramukijije abadayimoni bari bamumaze kwibihe, barasenzwe barahunze nibateshwe bate mu izina rya Yesu. Ndirukanye abadayimoni muri uyu mwigeme mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ndirukanye imyuka mibi muri uyu mugabo. Uno mugabo ndamusabiye kugira ngo umuye kunesha abadayimoni bamuteza ubwenge buke bikamunanira kugira ngo atunge urugo. Ndasabye kugira ngo umudayimoni asohoke mu izina rya Yesu. Dayimoni ndakwirukanye usohoke uve muri uyu mugabo, maze umugabo yidegemvye agira amahoro, agira umunezero, agira gutunganya neza iby'ubuzima bwiwe, ubuzima bw'urugo. Yesu n'ubuzima bw'abana n'ubwakazoza kugira ngo urugo Mwami Yesu ashobore kurukurikirana. Yesu ndagusabye Mwami wongere kumugenderera no kumugirira neza. Urakoze Mana. Ndabohoje abantu bapfunzo bari mu gasho. Yesu umuntu ari mu ibohero ndamupfunguje. Abantu benshi bari mu ibohero, Yesu twaraye ubutumwa bwiza. Abantu benshi bari mu ibohero nibakira ubutumwa bwiza. Wowe uri mu gasho niwongere kwizera, wizere ko Yesu akiza ingwara z'imitima n'iz'imibiri, agiye kukubohora. Kandi igikuru ukwiye kubanza kubohoka mu buryo bwa mpwemu kugira ngo witegure kuzabohoka mu buryo bw'umubiri. Ariko igikuru bohoka mu buryo bwa mpwemu, kizwa ubutumwa bushike mu gasho. Abanyororo bihane, abanyororo turabasengeye. Ndasengeye abanyororo, ndasengeye amaprizo atandukanye Mwami mu bihugu bitandukanye. Abantu benshi barakeneye kuvuga ubutumwa bwiza mu munyororo kugira ngo bihane. Yesu ndasengeye umuntu yagize ubusuma akiba, akatangura kwiba, akiba bihebuje, agacika igisuma, agacika umubandi. Ndamusabiye gukira mu izina rya Yesu. Mwami ndasengeye umusore anywa urumogi yongere kwihana urumogi mu izina rya Yesu. Ntugasubire kunywa urumogi, ntugasubire kunywa ibiyayura mutwe, alcohol iratsinzwe mu izina rya Yesu. Guhereye isaha kira bohoka. Ndasengeye abatinganyi, ndasengeye abagabo batorana. Wa muntu kibandanye ukora ivyo uzobona ibara, uzorimbuka, uzosha. Indishe gitumo uno munsi ukwiye kwihana akira gukira. Ntugasubire gukora ivyo n'ivy'ubuhemu. Abo muri Sodomu na Gomora bararimbutse, ariko wewe guhereye isaha ntukabisubire. Sezera ndagusengeye. Ndasengeye umuntu Mwami yongere gukira ubutinganyi mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Umubohore umaze akire, abohoke iki caha c'ubuhemu cyo guhemuka. Umukize ntagasubire kugwa muri ayo makuba no muri ivyo byago. Yesu mugirire neza. Urakoze Mwami kubikoze. Ndabigushimiye abantu benshi babohotse, ndabigushimiye abantu benshi badoze kuri no musozi bakaba bahavuye Mwami baronsa amahoro babohotse. Yesu imitwaro yishuwe. Yesu ndagushimiye abantu benshi babohotse, ndagushimiye abantu bagendewe, ndagushimiye abantu bahishuriwe. Ndasengeye umuntu Mwami ingabire zifurugwa, ingabire za mpwemu yera, ingabire zo kuvugishwa nizo kwerekwa, nizo guhabwa gusobanurirwa amabanga. Yesu uhe abantu benshi bafurugwe, ingabire zabo zifurugwe. Yesu bongere kuyagana Imana, Yesu bongere kumva ijwi ry'Imana. Yesu utanga ingabire, kuko Mwami iyo hatari ingabire abantu bitwara uko bashatse. Ariko ndasaba Mwami habe guhishurirwa no kwerekwa mu izina rya Yesu Kristo. Yesu urakoze Mwami. Ndasengeye abaririmbyi muri mwishengero, abaririmbyi bari mwishengero ndabasengeye, ndabasabira kugira ngo bakizwe, atari kuririmba ku munwa gusa, atari kuvuga ubutumwa ku munwa gusa, ariko baririmbe biva ku mutima. Ndasengeye imisore n'inkumi muri korale, ndasengeye abakenyezi, abagabo n'abagore bari muri korale. Yesu bambika umutamana Mwami, umutamana w'agakiza, umutamana mwiza w'abakristo, w'abana b'Imana. Nimwakira umutamana w'abakristo, nimwirinde icaha, nimwirinde uguhumana.
ndahagaritse insaku muri korale, ndahagaritse insaku mu babanyi mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mana. Yesu tabara 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 mwami, gendera mwami bari mu bitaro bakire mu izina rya Yesu, abagwaye bavugwe. Yesu urakoze mwami kubw'ibitangaza bikoretse kubw'abantu bakize, byose ubishimirwe mwami, izina ryawe rihabwa icubahiro uhereye none kugeza ibihe bitazoshira mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen amen. Mwene data ufise igishinga ntahe uturungikire audio kugira ngo dusangize intahe yawe bene data, kugira ngo nabo baduze kwizera. Kandi nawe ufise umutwaro ukaba wifuza kudushikira kugira ngo tugufashe gusenga, uduhamagare kuri izi telefone zikurikira: igiharuro kimwe 81588 igiharuro kimwe 8195888 mwese Yesu abahezagire. Shalom shalom.